turabaramukije mwese aho muherereye twongera kubashimira ukungere mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi twabateguriye amakuru avuga ku bihugu n'ibisagara bivugwa muri bibiriya, ariko ubu bikaba byarahindutse amazina. Uko vyitwa kera ubu bikaba byarahindutse. Ushobora kwibaza mbega amazina y'ibihugu bimwe bimwe bivugwa muri bibiriya ko ubu bitakibaho, ahantu vyahoze ubu hitwa gute, canke hari ikindi gihugu citwa gute? Ntucikwe n'ikiganiro cacu. Kera ibihugu vyinshi vyari binini cane kuko vyari bike, ariko vyagiye biragaburwamwo, ibindi birafutwa mbere bikanahinduka amazina. Hari ibisagara bivugwa muri bibiriya ubu vyahindutse ibihugu, hari n'ibihugu vya kera ubu vyahindutse intara, vyongera bihindurwa n'amazina. Muri aya makuru twashoboye gutorokanya ibihugu n'ibisagara bimwe bimwe bivugwa cane muri bibiriya kugira tubihuze n'ibihugu vya kino gihe. Hari ibihugu vyinshi biri muri bibiriya ushobora gusanga ubu vyose biri mu gihugu kimwe, biturutse ko baba baracaguye kikaba kinini, vyahoze ari ibihugu bigaca bicika intara canke imigwa mikuru y'ico gihugu gishasha. Hari ibihugu vya kera muri iki kiganiro uza gusanga hafi ibihugu bitatu canke bine ubu bavyita ibisagara canke intara, kandi ugasanga biri mu gihugu kimwe. Ndongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana, tubibutsa ko gufyonda kuri sabone kugira tubandanye tubashikiriza amakuru atandukanye. Kuri mikro muri kumwe na Irankunda Adodezire, kaze. Kanani yitwa gute uyu munsi? Kanani ryari izina ry'igihugu kinini kandi giteye imbere, rimwe na rimwe cigenga, kikaba imigezi ya Egiputa, giherereye mu karere ka Levant muri Libani y'ubu, Siriya, Yordani arico citwa Jordani na Isirayeli, kikaba cari kizwi ku izina rya Fenisiya. Moabite ni izina ry'umuntu akomoka mu gihugu ca Mowabu, akarere ka kera ka Palestina mu burasirazuba bw'inyanja y'umunyu hafi ya Yordani y'ubu ihari. Mowabu rero yarahindutse izina, cari igihugu ariko kikaba cinjiye mu gace ko muri Palestine. Igisagara ca Tarshishi mu nyandiko za Bibiliya muri rusangi zerekana akarere k'amajepfo mu cerekezo ca Arabiya y'epfo, Afrika y'uburasirazuba, Ubuhindi. Tarshishi ni muri Afrika mu gace ka Kenya na Somali, Tanzania na Mozambique. Ni ibihugu vyegereye ikiyaga ca Ocean Indie. Ninewe iherereye ku nkombe y'ibumoso y'umugezi wa Tigri muri Irake, mu nkengera z'igisagara ca Mosul. Hari kuva ku ngoma ya Senakeribu uwa nyuma mu mugwa mukuru wa Ashuri mu kinyenjana ca ndwi imbere ya Yesu. Ni kuvuga ko Ninewe iri muri Irake. Ni hehe igihugu ca Uzi kiri muri iki gihe? Uzi iri iburasirazuba bwa Palestine, kandi birashoboka ko dukurikije itanguriro igice ca 10:23 umuhungu mukuru wa Aramu avugwa mu butayu bwa Siriya. Uzi rero iri muri Siriya. Twobamenyesha ko ico gihugu Uzi ari igihugu kivugwa cane ku nkuru ya Yobu. Urukuta rwa Yeriko ruherereye hehe? Ruherereye hafi y'ikiyaga c'umunyu, hari oasis izwi kuva kera cane, ibisigarira vy'inyubako zo mu gihe ca Neolitike. Aha hantu ni hamwe mu bisagara vya kera cane ku isi, Yeriko. Uyu munsi Galilaya iherereye he? Galilaya irimwo 1/3 ca Isirayeli y'ubu, kuva Idani mu majaruguru munsi y'umusozi wa Hermoni kugera ku musozi wa Karumeli na Gilboa mu majepfo, no kuva mu kiyaya ca Yordani mu burasirazuba kugera ku kiyaga ca Mediterane mu burengerazuba, ukanyura ku kiyaga ca Yezireyeli na Ako. Galilaya rero iri muri Isirayeli.
Sidoni iherereye hehe? Sidoni uyu munsi ni gisagara ca gatatu kinini muri Libani, giherereye muri guverinema ya Libani y'amajepfo nko mu birometero 40 mu majaruguru ya Tiro n'ibirometero 40 mu majepfo y'umugwa mukuru wa Beirut. Igihugu c'abaperesi. Abaperesi b'iki gihe bari hejuru y'abazungu b'umuco wiganjemwo isi ya Irani. Kuva ubwami bwa Ashaemenide bwatangura kandi bukaba bwarazigamwe imyaka 2500 kandi bwahinduye ibintu biturutse hanze y'isi ya Irani. Mu gihe c'ibitero by'Abagiriki, Abarabu, Tirikiya, muri iki gihe ubuperesi buri muri Irani. Ubuperesi ni izina ryahawe igihugu ca Irani y'ubu kuva mu bihe vya kera kugeza mu itanguriro z'ikinyejana ca 20. Abantu benshi babana mu buperesi, harimo n'abanyakorde n'abaperesi. Ubuperesi bwagiye bukurikirana ingoma mu gihe ca kera. Igihugu c'Abamedi ni bande muri iki gihe? Abamedi ni ubwoko bwa Irani. Ababanyi b'abaperesi bigaruriye agace kegereye amajaruguru y'uburengerazuba bwa Irani y'ubu mu majepfo y'inyanja ya Caspia, hafi y'umugwa mukuru wabo Hangimbatarana Ekbatane. Igihugu ca Elamu. Elamu, igitabo c'itanguriro gice ca 10 ku murongo wa 22, igitabo ca Ezira igice ca 4 ku murongo w'9 bivugwa ko muri bibiriya y'igiheburayo umwe mu bahungu ba Shemu mwene Nowa. Iri zina rikoreshwa no mu gihugu ca kera ca Elamu mu cahoze ari Irani y'amajepfo. Elamu rero yahindutse Irani. Igihugu ci Kabul. Igihugu ci Kabul kiri mu majaruguru y'uburasirazuba bwa Siriya. Abashuri bagera kuri 300, abagabo, abagore n'abana bari mu maboko y'abajihadiste. Igihe carahagaze kuri aba bantu bose kuko ubuzima bwabo bwari mu kaga. Igisagara ca Edomu kiri muri Petra mu gihugu ca Jordani. Goshen. Goshen ni inyandiko mvugo y'igiheburayo Gosen. Hariho uyu munsi nko mu bihe by'Abaroma ahantu hitwa Bwir Jodehem. Mu gihugu c'Abamoni ni bande kw'isi? Abamowabu n'Abamoni ni abantu babiri ba kera kugezana n'ubu. Abamowabu baba muri Jordani, naho Abamoni baba muri Jordani na Iraki y'ubu. Iyo migwi yose isangiye ibisekuruza kandi ikomeza gusangira hagati yabo umuco. Mu gihugu ca Amor. Ukurikije ibitabo byinshi vya Tora n'isezerano rya kera, umwami w'Abamor wa kera w'Abashani afatwa nk'uwarokotse mu kurimbuka kwa Refayimu n'abami bane mu gihe ca Aburahamu. Iki gihugu catanguye kuvugwa i Gereyadi mu majepfo kugera i Herumoni mu majaruguru no muri Yorodani mu burengerazuba kugera i Sarika mu burasirazuba. Bashan yari igizwe n'uturere tune: Goranitide canke Goran gice cyo mu burengerazuba, Batani kuri ubu Arbataniya musi y'uburebure bwa Gorani. Igihugu ca Hebroni. Uyu munsi Hebroni ifise abanyapalestina barenga 2,000 n'abanya-Isirayeli 150. Abanya-Isirayeli benshi ni abanyeshure kandi abanyagihugu bibanze muri quartier ya kera no hafi yayo mu duce tubamwo abantu bo muri Isirayeli. Igisagara ca Sodomu na Gomora. Muri Sodomu na Gomora ni ahantu habiri hamwe muri iki gihe bipfuza kubona hafi y'inyanja y'umunyu ahahoze hari Yorodani. Inzitizi yo gutandukana kwa Isirayeli canke uruzitiro rw'umutekano mu giheburayo ni Ged Habitanaho. Mu Congereza uruzitiro rw'umutekano ni inyubako iherereye igice kimwe ku murongo wa Green Line muri banki y'Iburengerazuba no muri Isirayeli.
muri Gerari mu giheburayo hitwa aho kuba, cari igisagara c'abafilisitiya ndetse n'akarere ahahoze hitwa Isirayeli mu majepfo y'uburengerazuba, bihuye n'akarere ka Gush Katifu hagati ya Rafa na Gaza. Abafilisitiya ico gihe ubu caje guhinduka igihugu citwa Palestina. Tubibutsa ko abafilisitiya ariho hava wa mugabo Goliyati, umwe yategwa ibuye n'umwana mutoya Dawidi akamwica aho yaramaze gutera ubwoba abanyayisirayeli, ariko ategwa ibuye n'umwana mutonya Dawidi. Bari abafilisitiya, ubu ni igihugu cahindutse Palestina. Ivyo nivyo tumaze gutorokanya, tuzobana tubabwira n'ibindi vyinshi bihugu bivugwa muri Bibiriya ariko ubu bitakivugwa. Reka tubashimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, duhamagarira umuntu atarafyonda kuri sabone ahafyonde kugira ibi biganiro tubashikiriza bizohora bimushikira nta nkomanzi.